Turabaramukije mu bumwe musumu kukanigana vyaga nawe TV twizera yuko mumeze neza muherereye hose. Tunabandi ikaze mu gano cyacu cyo kuno munsi wa gatanu genekerezo n'ijya gatandatu ukwezi nuko gatatu umwaka wa 2026. Makuru ya cingi no kuno munsi twaza kwatera mu Real Madrid atuza kuba tugaruka kuri vya bibazo vy'imvune bamazemo imisi ariko kandi afise n'urukino guno munsi aza kuba kene mu Celta Vigo byose turaza kuba tubicamo turaza guca mu FC Barcelona turamakuru ariko aravugirwa turaza kuba duca mu gihugu cy'Ubwongereza naho nyine aramakuru menshi agiye atandukanye karavuna cyane mu gwa Tottenham Hotspur ndetse no mu yandi menshi rero musangwe ikaze muri kino kiganiro cyacu Yagana we TV. Nyuma y'ibibazo biriko biribonekeza mu mugwa Real Madrid vy'imvune ku bakinyi babo ni uno munsi Real Madrid gihe cy'isaha 4 z'ijoro iraza kuba iri kiratana mu mitwe n'umugwi wa Celta Vigo mu rukino rwo gusubiriza. Ni equipe ya Real Madrid giye kuba ikina nuno mugwi wa Celta Vigo badafise uwitwa David Alaba ari mu mvune ntibafise uwitwa Dani Ceballos, Jude Bellingham, Rodrigo, Kylian Mbappe ndetse n'uwitwa Eder Militao ugacongera ko kandi uwitwa Alvaro Carreras ndetse na Dean Hussein bamaze kwasibishwa runo rukino ku bw'amakarata y'umuhondo bagiye bararonka ndetse n'uwitwa Franco Mastantuono yaronse ikarata itukura ku rukino Real Madrid yakinye na Getafe ku munsi wa mbere. Kubw'ibibazo rero biri muri defense y'umugwa Real Madrid kubw'ibibazo vy'imvune ni equipe ya Real Madrid yaje kubiduza umwana akiri muto azwi ku izina rya Lamine Fati no mukinyi w'umwirabure akiri muto y'imyaka 18 ubona ko ari we umugwa Real Madrid waje kuba uduza kugira ngo ashobore kuza kuzibira bino binogo biri nyuma mu mugwi wa Real Madrid kubwo ibibazo vy'imvune biri muri uno mugwi. Rero hari amahirwe menshi cyane yuko umwana akiri muto Lamine Fati ashobora gutangura uno munsi ndetse akabafatwa nk'umwe mu bamyugariro bakomeye cyane muri uno mugwi wa Real Madrid mu akiri bato ariko baraduga neza cyane. Rero no kurinda tukaraba nimba vy'ukuri n'umwana akiri muto Lamine Fati aza gushobora kuba akina runo rukino muri Real Madrid. Kandi ni indi nkuru nziza twavuga yuko uwitwa Alvaro nako uwitwa Raul Asensio yamaze kuba agaruka mu rutonde. Uwitwa Alvaro Arbeloa aza kuba akoresha no musi mwijoro ni uwitwa Raul Asensio yamaze kuba arugarukamo ariko kandi ni n'uwitwa Eduardo Camavinga nawe nyene ataza kuba agaragara mu rukino guno munsi atatumwe ko mu bakinyi aza kuba bakoreshwa uno munsi ni uwitwa Eduardo Camavinga nawe nyene vyavugwa ko afise akabazo k'imvune rero bakaba babaye baramureka kugira ngo bazomugarukane mu ndwiza mu rukino bazokina n'urwa Manchester City ameze neza cyane. Aya ni makuru karavugwa mu mugwi wa Real Madrid nko bivugwa na Onda Cero nuko ino radio yo hariya mu gihugu ca Espagne ivuga ko umugwi wa Real Madrid amahera angana ni miliyoni 100 za mbere uzokoresha munci tugiye kuba twinjiramo ngwizo yakoresha ku witwa Rodri Hernandez Cascante ndetse n'uwitwa Nico Schlotterbeck uno mukinyi w'inyuma umugwi wa Borussia Dortmund. Akaba ari bakinyi rero babiri ba mbere umugwi wa Real Madrid uri kurifuza kuzosinyisha imbere yuko bazotanga undi mwaka w'inkino. Ni Real Madrid rero bona ko iriko irifuza cyane umukinyi w'inyuma ndetse n'umukinyi mwiza wo hagati. Rero no kurinda twara nimba vy'ukuri Real Madrid zoshobora kubironka uwitwa Rodri Hernandez Cascante canke uwitwa Nico Schlotterbeck uno mukinyi wa Borussia Dortmund. Radio Marca nayo nyene imenyesha ko umugwi wa Real Madrid wasubije ko amaso kandi ku mukinyi w'inyuma wa Liverpool uno mu Faransa ari we Ibrahim Konate kugira ngo ashobore kurana nimba boshobora kumusimbana muri uno mugwi na cyane muri yantu mbere yabo yo gukomeza defense yabo. Ni equipe ubona ko ifise ibibazo byinshi cyane inyuma muri defense yabo na cyane ibibazo by'imvune cyane bakaba banafise kandi n'abakinyi bakuze no kuri natwara nimba equipe ya Real Madrid zoshobora nanyene kuba yosimbana uno musore Ibrahim Konate muri uno mugwi w'aba Los Blancos. Mu mugwi wa FC Barcelona naho nyene amakuru dufise nuko
nkuko bivugwa n'ikinyamakuru The Athletic kimenyesha ko umugwi wa FC Barcelona n'ubu ukiriko uripfuza umusatirizi nimero 9 azoza kuba abakinira mu mwaka uza. Rero umugwi wa Barcelona gushika muri kano kanya n'ubu nturakurako maso kuwitwa Juliano Alvarez ndetse n'uwitwa Harry Kane, abo bombi rero bari ku rutonde rw'abakinyi bashizwe imbere cyane y'abandi muri no mugwi wa FC Barcelona kugira ngo bashobore kuba baza mu ci tugiye kuba tujamo mu ntumbero yo gukomeza ubusatirizi bw'uno mugwi wa FC Barcelona. Ikinyamakuru Diario Sport naco kimenyesha ko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu ndwiza rizotangura kugenzura kino kibuga Spotify Camp Nou kugira ngo baraye kubogiha imyiteguro yo kwakira igikombe ca nyuma ca 2030 ca FIFA kizobera muri bino bihugu vya igihugu ca Espagne, Portugal ndetse na Maroc. Ko baraye agateka kanini cyane kuno mugwi wa FC Barcelona ko kwakira kino kibuga cyako cyo kwakira irukino rwa nyuma rwa finale y'igikombe cy'isi kizoba mu mwaka wa 2030 mu mugwi wa FC Barcelona. Kandi nkuko Pleti Goal kibimenyesha nuko umumenyereza wabo Dietans Flick yiteguriye kongereza amasezerano muri no mugwi akunda cyane, ni equipe akunda cyane muri no mugwi wa FC Barcelona. Ariko rero ukazuza kiwe gahurana k'umugabo yitwa Joan Laporta. Flick rero yifuza ko yokorana n'uwitwa Laporta kugeza bubake kazuza kameze neza kuno mugwi wa FC Barcelona. Nimba uwitwa Laporta dasubiriye gutogwa kwigenekerezo rya 15 kuno kwezi turimo kwa gatatu, birashoboka cyane ko uwitwa Flick azova muri no mugwi wa FC Barcelona kumbure nko muci rizoza rya 2027 arangije n'amasezerano mu mugwi wa FC Barcelona. Biravuga ko ashobora kuzoca asohoka mu gihe uwitwa Joan Laporta atariwe azobatsinze amatora mu mugwi wa FC Barcelona. Kandi bamaze kuba bemeza abakandida babiri bonyene nibo bagiye ko bahiganirwa ikibanza cyo kurongora uno mugwi wa FC Barcelona. Uno mugwi rero washize imbere cyangwa se washize habona abakandida babiri, uwitwa Joan Laporta ndetse n'uwitwa Victor Font, akaba aribo bagabo babiri rero bagiye kubahatanira kurongora uno mugwi wa FC Barcelona. Amatora tubutse ko ategekanijwe kwigenekerezo rya 15 kuno kwezi turimo kwa gatatu, akaba ariho hazoba amatora nyezina hagati y'uwitwa Victor Font ndetse n'uno mugabo yarahasanzwe atwara uno mugwi wa FC Barcelona ariwe Joan Laporta. Mu gihugu cy'Ubwongereza amaze kubasohoka urutonde rw'abamenyereza bagiye ko batugwamwo umumenyereza mwiza yaranze ukwezi kwa kabiri muri English Premier League. Nuko rero ayo mazina tuhasanga uwitwa Keith Andrews wa Brentford, uwitwa Michael Carrick wa Manchester United, uwitwa Pep Guardiola wa Manchester City ndetse n'uwitwa Arne Slot n'umumenyereza wa Liverpool. Akaba ari abamenyereza bane bashizwe ahabona kugira ngo zoshe kuba batogwamwo umumenyereza mwiza yaranze ukwezi kwa kabiri. Ku ruhande rw'abakinyi tuhasanga uwitwa Victor Gyökeres n'umusatirizi nimero 9 wa Arsenal the Gunners, Nico O'Reilly wa Manchester City, Dango Ouattara wa Brentford, Antoine Semenyo wa Manchester City, Benjamin Sesko wa Manchester United ndetse nuno myugariro wa Liverpool ariwe Virgil van Dijk. Akari wa bakinyi bagera kuri batandatu bashizwe ahabona kugira ngo bazushoka batogwamo umukinyi yaranze ukwezi kwa kabiri. Umumenyereza kandi azwi ku izina rya Arne Slot yamaze kuba atangaza kwitwa Florian Wirtz yamaze kuba agaruka mu mugwi wa Liverpool nyuma yuko vyari vyavuzwe ko afise akabazo k'imvune vyanatumye mara inkino zibatari karaboneka. Ariko rero ni Florian Wirtz yamaze kuba agaruka mu mugwi wa Liverpool. Ani makuru tubafitiye mu gihugu cy'Ubwongereza nuko ku munsi w'ejo mu rukino umugwi wa Tottenham Hotspur wari kurakina n'umugwi wa Crystal Palace. Nuko rero umugwi wa Tottenham waje kuba ukora agahigo katari bwigere kaboneka mu rukino rw'umupira w'amaguru, aho ku munsi w'ejo umugwi wa Tottenham waje kuba utsindwa
na Crystal Palace ibitsindo bigera kuri 3-1. Ivyo bitsindo vyose bikaba vyinjiye mu gice ca mbere. Ivyo rero bikaba vyateye agashavu kenshi abakunzi b'umugwi wa Tottenham, maze bituma haba umubare cyangwa se igitigiri kinini cy'abafana casohotse muri stade mu gice ca mbere gusa c'urukino, bagaheba urukino bagataha. Rero ni agashavu ku bakunzi b'umugwi wa Tottenham, mubona ko umugwi wabo uri mu bihe bibi, aho ku munsi w'ejo rero mu gice ca mbere gusa bagitsindwa ibitsindo bigera kuri 3-1. Bano bakunzi b'umugwi wa Tottenham baciye basohoka ari benshi, biza gutuma stade isigara nka yose igaragara. Ni Tottenham mubona rero ko iri kiraca mu bihe bibi kandi bitoroshe cyane vy'ukuri. Ni equipe ubona ko iri kiratsindwa kuva no mwaka wa 2026 tutangura tugeze mu kwezi kwa gatatu. Ino equipe kwije hafi amezi abiri arenga itarabona intsinzi yabo ya mbere muri Premier League, ubona ko iguma itsindwa no kunganya. Ni equipe ubona ko iri no munsi mu kibanza ca 15, ubona ko isumba inota rimwe equipe ya Nottingham Forest mu kibanza ca 16, igasumba inota rimwe umugwi wa West Ham United nawo nyene ufise amanota agera kuri 28 mu kibanza ca 17, ikayanganya amanota 28 n'umugwi wa Nottingham Forest uri mu kibanza ca 16. Ni Tottenham rero ubona ko iri habi cyane, ishobora kwisanga muri no migwi itatu ishobora kuba yokora, ko urumva ko isumba umugwi wa 17 wa West Ham inota rimwe, igasumba na Nottingham Forest ya 16 inota rimwe. Mbega ni Tottenham ishobora kwisanga mu cicaro ca kabiri, no kurindira tukaramugabo. Ni equipe ubona ko iri mu bihe bibi cyane gose. Mu yandi makuru ariko aravugwa nuko uwitwa Frank Gareth Bale mu kiganiro yakoze n'ikinyamakuru, ni cyari kiganiro kirekire cyane, ubona ko uwitwa Frank Bale yigeze guca mu mugwi wa Tottenham Hotspur mbere yuko aza mu mugwi wa Real Madrid. Yaje kuba rero atangaza ko umugwi wa Manchester United wamwifuje cyane kandi wamuhaye n'amahera menshi mu bijyanye no gusinya kontra mu mugwi wa Manchester United, ariko ubona ko n'uwitwa Frank Bale yaje kubatangaza ko yanse gusinyira Manchester United hambavu y'amahera menshi nawe nyine bari ko baramuha, ariko aza kubahita mu mugwi wa Real Madrid kuko niwo mugwi kubwiwe yifuza cyane kandi yumva ku mutima wiwe ko yifuza kuba yokinira nk'umugwi w'indoto ziwe. Rero ni Frank Bale yaje kubatangaza ko yakatiye umugwi wa Manchester City wamba Manchester United kugira ngo ashobore kubaja muri no mugwi wa Real Madrid. Yandi makuru ariko aravugwa nyuma yo kugira ikibazo c'imvune, uwo sundi ni Rodrigo Goes yaje kubatangaza ko atiyumvira na gatonya ivyo kuva mu mugwi wa Real Madrid. Nivyo n'umukinyi agiye kuba mari gihe kitari gito atari karaboneka ku bwibazo vy'imvune, ariko ku bw'ikinyamakuru SPN baganiriye amenyesha ko no mukinyi atamugambi numwe afise wo kuva muri no mugwi wa Real Madrid. Iyi ni nkuru tworangiriza ko nuko uwitwa Andre Iniesta uno mukinyi yakini mugwi wa FC Barcelona aca mu mugwi wa Vissel Kobaria mu Bushinwa. Uno mukinyi rero Andre Iniesta nuko vyamaze kuba bitangazwa ko ari wagiye kuba umuyobozi w'ibijanye n'inkino, uwo twita directeur sportif mu mugwi serukiragihugu wa Maroc. Ni Andre Iniesta rero agiye kuba akora kono kazi mu guhabwa amabanga adasanzwe muri no shiramwe y'umupira w'amaguru muri Maroc, kugira ngo ababere umuyobozi w'ibijanye n'inkino, uwo twita directeur sportif muri no mugwi serukiragihugu wa Maroc. Reka twashimire mu mwese mwafashe kano kanya kanyu kugira ngo mubane natwe muri kino kiganiro, naho ku munsi wa mbere tugaruka ibizoba vyavuye muri ya mahiganwa atanu akomeye ku mugabane wa Buraya, ndetse n'andi makuru menshi azoba ariko aravugwa na cane hanze y'ibibuga.